bakunzi ba Muse TV turasubiye kubaramutsa nkuko mubizi twashikiriza ibiganiro bitandukanye aho cyane turondera abatumire baba babizi bafise uburambe canke bazi ikintu kubyo tuza kuyaga nawe. Rero uno munsi tuza kuyaga ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri Afrika hari ibihugu 54 ubu imbibe rero u Burundi bufise hari benshi batazi iyo zavuye. U Burundi kandi ni igihugu gifise uburinganire bwa metero kwadrato ungana ibihumbi 27,534. Ivyo kandi bikaba benshi babona ko u Burundi ku ikarata ya Afrika ari butoyi. Mbega koko niziye mpamvu zatumye u Burundi bungana gutya? Hari abakoze kugira ngo u Burundi bugere buno bwaguke. Ni mu gihe kandi u Burundi mu seruko usanga igihugu cy'u Rwanda, mu buraruko ugasanga igihugu cya Tanzania, mu burengero ugasanga igihugu cyaharanira demokarasi ya Kongo, ariko kandi uciye mu kiyaga Tanganyika mu manuko urabona igihugu cya Zambia. Turi kumwe rero n'umutumire azi byinshi kuri kahise, azi u Burundi uko ubwagiye buraguka n'abakoze kugira ngo kino gihugu cyacu cyitwe u Burundi. Hari byinshi byagiye birakorwa, nico gituma rero twahisemo kurondera umucukuzi, umushakashatsi mu by'akahise, we nawe si ubundi ni Aloys Batungwanayo. Ari kandi mu mugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kurakuriranira. Turi mu biro iwe aho tumusanze. Turabaramukije. Ndabahaye mwaramutse namwe, abo ndabashimiye ko mwangize umutumire mu kino kiganiro cyane. Benshi bavuze u Burundi babona igihugu cy'amata n'ubuki, kirimo ikiyaga Tanganyika, kirimo igisagara cyiza, harimo ikiyaya n'imisozi, ariko u Burundi bugizwe n'iki? Reka mbanze mvuge nti abacukura bamaze kumenya icyo u Burundi gisigura. No kuvuga ko u Burundi bivuye muri vuga kurunda. Iyo bavuze kurunda no kuvuga ko u Burundi ni ihuriro ry'ibihugu byinshi. Iyo tuvuze ibihugu byinshi rero twumve icyo abarundi bumva bavuze igihugu. Aho hambere haheze, imbere yuko abakoroni baza, igihugu cyaba ari nk'umutumba. Uti kwera kimvuze umutumba, ibihugu u Burundi bwari bugitwe nako ubwami, mpindure mvuge ubwami, bwaba ari ubwami bw'abahanza. No kuvuga umusozi uriko abahanza, umwami yaca w'umuhanza. Umusozi uriko abashubi, umwami yaca w'umushubi. Ubu musozi uriko abenengwe, umwami yaca aba umwenengwe. Umuntu agiye yavuga ati ngiye mu bwami bw'abenengwe, ngiye mu bwami bw'abahanza, ngiye mu bwami bw'abashubi, ngiye mu bwami bw'abanyakarama, ngiye mu bwami bw'abahinda, ngiye mu bwami bw'abanyagisaka, ngiye mu bwami bw'abagigi. Nuko rero u Burundi bwari bugizwe n'ubwami bwinshi. Hanyuma mu nyuma byarahavuye biratera imbere, abakoroni bamaze kuza, umutware canke umuganwa ahatwara nta zina haba hafise, hagira izina ry'uwo hatwara. Nk'ubu bavuga ngo ngiye mu gihugu kwa Karabono, ngiye mu gihugu kwa Kandeke, ngiye mu gihugu kwa Bakareke, ngiye mu gihugu kwa Baranyanka. Mumva ko u Burundi bwabugizwe n'ibihugu byinshi cyangwa ubwami bwinshi. Nico gituma bavuga bati u Burundi bivuye mu kurunda. No kuvuga ko u Burundi bwaciye buja hamwe ibihugu byinshi cyangwa ubwami bwinshi buca bugira u Burundi. Ico gihe ni haba ugushamirana hagati y'ubu bwami bugize u Burundi, kuko haba hariho umwami atwara u Burundi bwose. Aho ugombye kunzana imbere yaho ni kubera ko u Burundi bwabaye Burundi. U Burundi bwabaye Burundi kuko abo bantu barakunda gushamirana bagaterana. Ndetse gushamirana no guterana hariho n'abandi bava inyuma bakaza bakabatera. Nico gituma bahavuye baca biyumvira bati ehera twama duterwa, ehera twama duterana, mbega bitwoja hamwe ngo dukomere. Aho ari mu kinjana ca 15 no kuvuga neza neza mu mwaka w'1410 niko abacukuzi bamaze gushikako. Niho rero Ntare Rushatsi Cyambarantama yaza akaganira n'abandi abona hejeje kuvuga ubwo bwami ati none ko twama duterana, none ko twama dutegwa n'abaha canke n'abanyarwanda canke n'abashi, nitwoja hamwe kugira ngo dukomere. Okay, nabo bavuga bati ushaka ko tujya hamwe bigenda gute, ushaka kudukura ku bwami bwacu? Ato haba namba
mwe mugume ngaha mugatubwira Burundi hamaje ntwara Burundi mwe mugume twara ubwami bwaho tivyo nta kigoye baca baremera rero bace bagira Uburundi tuzi mugabo habanza kuba Uburundi bwa Nyaburunga iyo bavuze rero Uburundi bwa Nyaburunga ni ukuvuga Uburundi bwava mu Rutana bukaduga bugaca Gitega bukaduga bugaca za Matana bukaduga bugaca za Kayanza nibwo Burundi bwa Nyaburunga. Ayo mazina yaje mu kinjana kuko watubiye ko imbere yaho atamazina yarahari hari izina ry'uwo twara ry'uwo mwami yatwara ku gace. Urumva Nyaburunga yari umuntu rero. Iyo bavuze ku nkiko hari umuntu yitwa nkiko. Kuri uzo kuvuga ngo mugamba nkiko. Yari nkiko. Iyo bavuze Gishubi yari umushubi yatwara abashubi. Naho rero mu nkomaho murazi ko bahitiye inzoka kubera hari inzoka nyinshi z'inkoma murazizi nta yandi mazina yarahari abo rero baca bavuga ati reka tugende rero tukore gutyo hanyuma tube Uburundi gutangura ari Uburundi bwa Nyaburunga ndakikata ndayifise ndashaka kuyibereka hanyuma mu nyuma rero turaza gushikaho niho mu kinjana ca 16 umwami Ntare Rugamba yaheza akagura Uburundi nkuko dusa n'abufisi no musi iyo mvuze dusa n'abufisi no musi navyo tuzakubishikako kuko uko Ntare Rugamba yadusigiye igihugu siko kingana no musi nuko rero ico gihe cari gito cyangwa no musi cari kinini ico gihe cari kinini kuko abakoroni barahavuye bakigabanya kingana uko kingana no musi tuze rero ukungene ico gihe mu kinjana ca 15 Uburundi bwari bunini ubwaguke bwangana gute bwari buto abo batwara bose bari bangaye ko amaze dusumira ko harigeze kuba intara 130 Uburundi bwari bunini abatware bari benshi nako abami bari benshi kuko umuryango umwe wagira ubwami bwawo aho rero mwumve ko iyo mvuze n'umuryango wagira ubwami bwawo hari n'umuryango wasanga ufite ubwami bwinshi ishatse kuvuga iki niba abahanza tubasanga Inkoma bakaba bafite umutumba babako haca haba umwami wabo niba abahanza tubasanga ngaho Igitega ubu nabonda bwiye ko hajya muri komine Giheta hariho umusozi witwa Ruhanza uwo musozi wacugira ubundi bwami niba hari abahanza twasanga mu Kayanza nawe wacu ubundi bwami no kuvuga ko hari ubwami hashobora kuba ubwami bwinshi bw'umuryango umwe no kuvuga bisigura rero ko gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 927 harageze kuba hari ubwami mu Burundi 175 apana 130 gusa 175 mu bitabo bimwe vyanditswe n'abakoroni barigeze kuvuga ko nko mu Ikanyinya hariho ubwami bwari bugizwe n'abagabo batarenga 20 gusa no kuvuga imiryango 20 iyo bavuze imiryango 20 mwumve ko abantu bashobora kuba batarenga niba babaye benshi bashobora kuba batarenga 105 no kuvuga ugacaho ubwami bwabo naho rero abakoroni bahavuye bavuga ati ubu bwami ni bwinshi reka turabukuntu bugabanya ariko imbere y'abakoroni hariho iyo miryango uvuze ko ishobora kuba iri mu gace akawo kayisanga mu kandi gace byagenda gute ko umuntu ariko arumva ubwami n'abantu baba ari hamwe ahandi si wabo baguma ngaho bagakora ibikorwa byabo aho nyene kuja ahandi umengo ariko aravogera cyangwa ko aravogerwa nico ngoma ndagusigurire byumvikana reka dufate uno musi kubera abantu bazi ngahe Bujumbura dufatire ngahe Bujumbura aha ini Bujumbura uvuye nko kuw'Interekwa hakaba hari umuryango w'Abahinda kuw'Interekwa haca haba mu bwami bwo mu Bahinda bakahaganza nta wundi yabavogera niba ngaha ku Musaga hariho abandi Bahinda dufate nko mu Kamesa bwaca ubundi bwami bw'Abahinda hari cyo basabasana nawe ntacyo basabasana mugabo bashobora kuba bagisana kuko umuntu yararongorwa cyangwa akagenda akagerera ahandi kumvo nyinshi ahagereye yaca byara uwo musozi waba ari kwiwe yaca Uganda nicyo gituma rero usanga hariho ubwami bwinshi butandukanye butari ku mutumba umwe kubera abantu bagwira
bakajya kurondera amatongo ahandi, canke kubera umuryango ushobora kukwirukana, kubera kera hari hagutse ushobora kukwirukana ugaca wangara ugashika ku wundi musozi ugasanga nta wundi muntu ahari, ugaca wubaka inzu ugaca ubyariraho. Nuko rero ubwami bashobora gusanga hari ubwami bw'abahanza bwinshi, cyangwa ubwami bw'abanyakarama bwinshi, cyangwa ubwami bw'abashubi, cyangwa ubwami bw'abagigi bwinshi. Vyarashika abo bantu bagashamirana bagakurana kuri iyo mutima, cyangwa kugira ngo ubwami bwabo bube bw'umuntu umwe, barirukananye bakicana. Baragwana bakicana, bishobotse bakabomora. Iyo batashoboye kubomora, abaneshejwe baca babagira baja. Abo baja rero nako nciye ngo bekamwo, ni hajya musanga uno musi hari nk'abahanza na karorero ushobora gusanga bari mu muryango w'abatutsi, bisanzwe nk'abahanza b'abatutsi babaho. Cyangwa ni kujya ushobora gusanga abahinda, ushobora gusanga umuryango w'abahutu, mu bisanzwe nta muryango w'abahinda uri mu bahutu. Ni kujya ushobora gusanga uno munsi dufise abanyarwanda, batwari umuryango w'abanyarwanda. Mu Burundi hari umuryango w'abanyarwanda ukomeye cyane. Ni kubera baba ari abanyarwanda bavuye mu Rwanda, bagizwe inyagano bakangazwa. Oya, bagize inyagano iyo bariko baraterana, hama bakabafata ku rugamba, bakabafata ku rugamba bagaca baza kubagira abaja babo. Abanyagano barabanyazi, umva mugabo baca baguma babita abanyarwanda, bacagira umuryango wabo. Nuko imiryango yagwiriye. Utero imiryango barashobora kunyagana mu bindi bihugu, ugasanga nk'abanyarwanda barabanyaze mu gihe cy'ingwano, canke bakabagira imbohe bakabazana, ugasanga uyu muryango naho nyene urashinze imizi mu Burundi, uragwiriye. Ariko rero umuntu ashaka kumenya kubera iki ibi byose byaba ari kumvo zo gutunga abo bantu, gutunga bene igihugu babe benshi, zaba ari imvo zo kugira ngo abantu bumve ko iyo umuntu afise abantu benshi bafise amatungo cyangwa ashobora kwagura igihugu, zari zimvo. Kuva kera na rindi atari no munsi byahagaze kubera iby'agataya kazina muntu. Iyo mugiye kugwana n'uyu munsi biriho, nuko nyine hari amategeko y'ingwano. Mugiye kugwana, abantu mugwana ubanesheje cyangwa ubafashe ucubatwara kumvo nyinshi. Kera baca babatwara kugira ngo babagire abaja babo, bazoje kubakoresha batabahemba mu mirima. Ibikorwa byose bashobora kubakoresha, bishobora gutanga inyungu, bishobora gutanga inyungu, babakoreshe mugabo kwa gusa babagaburira gusa. Babakoreshe gusubira kujya gusekera kurondera inkuru iyo bavuye. Babakoreshe kugira ngo baba abantu batazotorana, atana kimwe bazobahemba atari kubagaburira gusa. Urumva zari imbo nyinshi bafata abantu bagira inyagano, bagira abaja. Ivyo ni ibintu bisanzwe, nicyo gituma uno munsi dusanga hariho abantu bitwa abanyarwanda. Nicyo gituma dusanga uno munsi hari abantu bitwa abanyabugufi. Nicyo gituma dusanga uno munsi hari abantu bafise imiryango yibuha. Baba ari abantu baje mu mvo nyinshi, bagizwe inyagano canke bazanywe n'umutwari kwera akomeye. Ico gihe rero ko bafata abantu bakabazana bakabagira babo. Dushaka kumenya mbega kugira ngo igihugu caguke, aho bantu ku gace bakuyemo ntibaca bakifatira bakagumamo. Oya, urumva bafata abantu bakomeye. Iyo bafashe abantu bakomeye cyane kuvuga kera ntibafata abagore, ntibafata abana, bazana abagabo bafise ingufu zo gukora, abana bakaguma bashwiragiye hiyo. Igihugu no kuvuga ko baca basigara mu gihugu cyabo, bakazana abo bandi mu gihugu bifatiye. Ivyashika basigaraho, nimba bashobora gufata abo bantu bakomakomeye, abo bagabo bafise ingufu, bafise ubushobozi, ntibashobora guca bafata abo karere bagaca bagura. Ivyo tumaze gushika ko uno munsi, iyo ugiye gutera umuntu, batera abantu ntibatera akarere. Kugira ngo babamara amanyama bazogaruke bavuga bati hajya hakurya nta mwasa hari. Ntibaba bafise intego yo kwagura Uburundi. Mutahura igituma mvuga ntibari bafite intego yo kwagura Uburundi, bari bafise ahantu habakwiye. Suno munsi amatongo yaze, bari bafise ahantu haniniya hakwiye barima, bakororeramo inka, bagakora ibindi byose bashaka, amashamba akagumaho. Buno buringanire tubona uno munsi bwa kilometero kwadrato 27,834 ibi byavuye he? Ico gihe byari bihari nk'Uburundi. Aho ndiko mvuga nk'Uburundi mwumve neza. Uburundi bwasumba ukubungana. Ibi byazananye
n'Abadagi. Abadagi nibo bashinze imbibe z'u Burundi. Muri bijya binyamazuru byabo bita ngo le parallele, bagaca bavuga bati twebwe tuzoca kuri parallele iyi hana hariya tuzoca kuri parallele niyi, Uburundi tubishyize muri aka karere. Nuko bagiye babuhaye imbibe. Kubera iki? Abadagi burya baragwanye n'Ababirigi. Bagwanye ryari? Baragwanye n'Ababirigi Abadagi igihe bagiye mu mwaka w'1896. Bagwanye bapfa aka karimbi ka Rusizi. Kubera Ntare Rugamba yaragiye hajya hakurya, ni Kiriba, uno munsi ni hajya mu Kiriba muri Kongo. Yari yaragiyeyo agiye gutera, araharongora umugore, aranahavyara abana. Ahavyaye abana, burya umwami ahageze yacashira ikirimba. Iyo rero umwami ashize ikirimba ahantu, ni ukuvuga ko haca hitwa mu Burundi iwe, haca hitwa iwe, ko ntihoshira ikirimba atari wawe. Hajya hakurya rero ikiriba hariho n'impande uri kwaja uri hafi yo gushika Kamanyora, ni bita Sange, ni ho yashize ikirimba umushirikazi n'umushi yarongoye. Hanyuma igihe Abadagi baziye, Ababirigi urabona ko bari bahashitse imbere. Ababirigi burya bashitse muri aha hakurya muri Kongo mu 1805, kuko niho umwami yaza kuhagura, we yarahaguze ryari itongo ryiwe. Abadagi rero baje bakurikirana ahantu hari abantu bavuga Ikirundi. Bagiye aha hakurya bakavuga bati aha twumvise ko ari mu Burundi kubera bavuga Ikirundi, naho iwacu baciye bagwana n'Ababirigi. Mu nyuma rero bacarumvikana, Abadagi bacavuga ati ko tutumvikanye rero, naho haravuga Ikirundi hakaba hariho umwamikazi, turahevye reka tuze ku rubibe, tugire urube rutugabura rube Rusizi. Nuko rero Uburundi bwatangiye kugabanuka imbibe ngaha hakurya muri Kongo. Icyo ni igice cya mbere cyatakaye mu mwaka w'1900, nako 1896. Ntibyagarukiye ngaho. Uburundi bwarasubiye buratakaza ikindi gice mu mwaka w'1919. Aho naho rero hari hagati y'Ababirigi n'Abongereza. Ubwa mbere na mbere Abadagi, ngomba ndababwire ko iyi migambi turiko turarangura uno munsi hafi nka yose, ikarata ntayo ndatora jewe ubwanje, mu gikarata yasizwe ikozwe n'Abadagi. Aya mabarabara y'indarayi Abarundi bagomba gukora, Abadagi nibo bayacafye mu mwaka w'1908. Niho bagira ikarata yo kugira aya mabarabara y'indarayi. Izi turiko turashaka kugira no munsi nibo bazigize. Aya mabarabara novuga iki gicapo cy'amabarabara makuru cyagizwe n'Abadagi. Aho rero Ababirigi baje baciye bafata icyo gicapo bakibandaniririzako, ari naho nako Abongereza bakibandaniririzako, ari naho bavuga bati tugomba guca ibarabara ry'indarayi rihuza Tanzania, rihuza Afrika y'Epfo, hariya bita muri Cape Town. Riva Cape Town, ni kubera iki riva muri Cape Town? Cape Town uhashitse ni ihuriro ry'izi nyanja zibiri, ni ukuvuga inyanja ya Indiana n'inyanja ya Atlantic, niho zihurira. Aho rero bavuga bati dukeneye izi nyanja izi yose ya zibiri zihurira, tuce tuhakura ibarabara ry'indarayi rice rishika aho uruzi Nile rwisukira muri Mer Rouge, no kuvuga cya kiyaga gitukura. Abasenga Imana baca bavyumva, no kuvuga bashaka guca ibarabara riva hariya muri Cape Town Afrika y'Epfo rigashika i Cairo. Baca basanga rero bagize ivyigwa byabo, baca basanga iryo barabara ryoca ibugufi,
niho rero baca bavuga bati mwebwe babirigi ni muduhe bugufi kugira ngo twicishije mu iryo barabara hama natwe tubahe ibindi bintu zobafasha ku kivuko ca Dar es Salaam ibindi bintu zobafasha ku kivuko c'Ikigoma umva ako nakandi karere abarundi batakaje kandi gushika no munsi kaciye kagumayo kujya ibuvira haciye haguma kunuze ibuvira bugufi biravuye ku Burundi aho ntibigarukiye ngaho hajya gushika jemperutse mu kwezi kw'indwi k'umwaka nyene wa 2020 Ikigoma bahita mu Barundi ku buryo gushika mu mwaka w'1955 na 56 iyo umuntu kumvo zitandukanye agiye Ikigoma leta ya Tanzania kibanga agiye mu Burundi ababirigi nako gace nako abongereza Kigoma barayitwara mugasi Kigoma yose kuko iyo mvuze Kigoma mwumve neza ni Kigoma aha hino ujya Butemanyovu ni kajya gace ka Manyovu kuko burya Kigoma isumba Burundi urumva ntibari gutwara Kigoma yose Kigoma isumba Uburundi ni bice bitatu vya bine vya Kigoma mumva ko Kigoma ari ikintu kinini cyane ntimuzabe mumva ngo Kigoma ari oya iyo abarundi ariko bavuga ngo Kigoma hari Burundi ni mwumve naka gace kimanyovu si Kigoma yose ho giyomezo mu Burundi nuko Kigoma rero ni muri Tanzania Manyovu yari mu Burundi nivyo bice rero bishika bitatu bahavuye bonkora ku Burundi bagaca bapima mu nyuma Uburundi bugaca bugira izi kilometero kwadrato bavuze ibihumbi 27 n'amajana 832 rero abantu baravuga ko abarundi batarize amaboko ico gihe nabo nyene ngo bagwanye kugira ngo bagarukane izo ntara byo bari byo nta mwami yigeze yagura imbibe ahubwo twarazitakaje oya umwami nico nakubariye Uburundi yo bwagarukira ni intare rugamba yagiye kugira Uburundi dusa nabo dufise uno munsi kuko ico gihe yagenda yumvira ahantu bavuga ururimi rw'ikirundi umva imwana yacavuga ati aba bantu tuvuga ururimi rumwe bateza kujya mu Burundi bose naho rero yaguye izo mbibe akagira Uburundi uko abadagi babusanze mugabo baca batangura kubugabanya bukebuke burya agace ka bugufi ntitwagatakaje koko mu gihumbi 1919 aho niho twagatakaje bikandikwa mu mategeko mu masezerano ubundi abantu ba mbere batanguye konkora bugufi n'abadagi kuko bugufi bwatwagwa n'umuganwa yitwa Rusengo rero yari umuntu w'umugumutsi ku badagi iyo tuvuze umugumutsi ni ku badagi bamwita umugumutsi kuko yarabagwanije arabagwanya bikomeye bacavuga bati kugira ngo tugire amahoro aka gace kasa n'akatunaniye reka tugahebe kajya muri Tanzania mugo ubundi Rusengo yaguma gushika mu mwaka w'1921 yagumaza ku muganuro ngahi Muramvya kumva ko avi bugufi yayoboka ingoma y'Uburundi nuko rero inuze y'Uburundi bwahavuye bungana mugabo kuvuga ngo bufise ubwo buringanire ivyo byapimwe n'abazungu bapimye gute ico kintu turakimenya gushika no munsi ngira ngo abarundi bavyize je ntavyo nize bosubiramwo bakaraba mbega Uburundi buringanire bwabwo bungana gutyo koko yego uravye kwikarata bakorera ko mu Burundi muri Afrika ni gato cyane bigatuma umengo n'ibindi bihugu bitumigira menshi bidufata umengo ntitubaho ugiye mu bindi bihugu byo hanze ukabaza Uburundi bati Burundi ntitubuzi ni kugata ntitubibona ni byo biharuro abazungu batunyegeje ku mbuto bisaba abahinga sinogwa ko babitunyegeje kuko iyo uvuze ngo ikintu barakitunyegeje no kufise ico wanyeguruye ariko Uburundi ni buto ubugereranije n'ibindi bihugu kuko iki gihugu cyo ngaha kujya duhanura bibe gifise ibirometero kwadrato bishika imiliyoni 2 murumva imiliyoni 2 n'ibirometero 1030 Burundi ni buto no kubiza inshuro 81 Tanzania niko kuko ugereranije
bufise ibirometero kwadarato bishika ibihumbi 800. Ibihumbi 800 urumva ko utobigeranya n'u Burundi. Naho rero bavuga ko u Burundi ari igihugu gito kandi nivyo ubu kigereranije n'ibindi bihugu, mugabo u Burundi barasumba igihugu ca Vatican n'ibindi bihugu bitari bike, amazinga atari make, mugabo ugereranije n'ivyo bihugu u Burundi ni butoya. Rero ibi byo kuvuga ko abantu bashobora uno munsi kwagura ibihugu ntibikunda Uburundi uno munsi muri leta z'amarepublika ibihugu vyikukiye ntibishobora gutuma Uburundi bugarukana izo ntara zatakajwe ico gihe. Uko byifashe igihe ibihugu byariko birahabuza intahe yavyo yo kwikukira, ibihugu byose byateye igikumu ku masezerano y'uko bemera uko imbibe bazisanze zaciwe n'abakoroni. Ni ukuvuga ko haciye hasohoka ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko kizira kikaziririzwa kurenga imbibe wasanzeho. Uno munsi rero kubikora uburenganye y'amasezerano washyize ku igikumu. Uno munsi igihugu cyonyine kimaze kubikora kandi cyabikoze atacyamira ni igihugu cya Israel. Kuko igihugu cya Israel, David Ben Gurion yaraje aratera Palestine, ashinga igihugu cya Israel kitabaho imbere yuko amasezerano yuko ibihugu byose byo ku isi vyikukiye bibaho. Yaciye arashinga igihugu cya Israel, intambwe ageze ko ariko arafuta igihugu cya Palestine cyaheze. Niwe wenyine gushika no munsi Israel nico gihugu cyonyine cyateye ibihugu kigahindura imbibe, cyasanze inyuma yuko ibihugu bironse bishuje ntayo kwikukira. Ivyo rero byo kwiyumvira ngo kugarukana bugufi, kugarukana manyovu, kugarukana aha mu bushi canke iki, ubushatse gutera umudugararo ku isi. Kuko ndetse n'ibihugu uno munsi vyamaze kuronka izo ntara vyaramaze kuhafata nka gwabo. Ni ukuvuga kujya kuharondera ubushatse gutera ivyo bihugu. Ku buryo rero ivyo jewe sinibaza ko uno munsi bigikenewe kujya gusubira gutera intambara, kiretse ibihugu vyiyumviriye bikajya hamwe kugira ngo vyaguke. Nk'uko Ntare Rushatsi Cyambarantama yavuze ati mbega hatwojya hamwe ntitwakomera. Nibaza ko aka karere k'ibihugu vyo muri Afrika yo mu seruko biko birakora. Yego, biri umukuru w'igihugu umwe, ifaranga arimwe, isoko rusange. Yego. Arezi batungana tubashimire cyane kuri kano kanya muduhaye mukatubwira byinshi ku byakahise kwagura igihugu no kuri igihugu cagiye cyitwa Burundi. Nije nabashimiye kugira ngo ivyo nize nigihijwe n'igihugu abarundi bene igihugu nabo bashoboye kubisangira. Murakoze cyane. Murakoze. Bakunzi ba Must TV, nkuko rero mwavyumvise turi kumwe na Aloise Batungwa nayo, ni umucukuzi mushakashatsi mu byakahise, mubise byo kutubwira kujyanye no kwagura igihugu cy'u Burundi, aho u Burundi bwavuye uko bwagiye kwitwa. Uno munsi rero tukaba twitwa Burundi, igihugu rero cy'amata n'ubuki, mubise kahise kacu. Turabashimira bose bakadukana, tusubira mu biganiro nk'ibi byiza. Bye bye.